Mu gisomwa ca mbere turacari mw'ibaruwa rya kabiri ry'umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti. Uyu munsi turumvise ingene atuyagira amakuba umutumwa acamwo umukunzi wa Kristo, ariko na cane cane akagomba kutwerekamwo ingene muri vyose Yezu agwanira umukunzi we akamatsinda, kandi agatsindisha ububasha bwiza, atari ububasha bwo gutsindaho, atari ububasha bwo kwihora, atari ububasha bw'ituzi abantu dukunze kwikorako. Agatsindisha ijambo n'ingingo biri muri we, urukundo n'ubutungane bw'Imana, inguvu z'Imana, apana inguvu runturuntu. Muvise ingene adondagura ibintu vyinshi vyigoye yagiye aracamwo, akavuga ingene yagiye arahamwa akarara ubusa. Umukisa ashobora kurara ubusa rimwe kabiri, mugabo ntivyamaho. Si ukuvuga yuko umenga Imana iba yamuhevye. Birashobora gushika akabura itiro, akagwana n'umubiri. Hari ahantu nk'aha bahinduye gutari gusa mu gifaransa bivuga ikindi kintu ngo mukwiriga ubusa, bavuze ngo mubweranda. Oya, mubwere ntegerwa, muri chastete, muri virginité. Murazi ko kugumya umubiri kuwubwira umutekereze hari igihe udusarana. Niyo bavuze ngo mubweranda. Izo ni intambara zose umuntu agwana, kandi umubiri atari bijya gusa bifatiye ku by'ubuzima mpuzabitsina, ariko umubiri mu bintu vy'amapeti yawo. Ibi bintu vyose usanga umenga birayora umuntu, bikamwibagiza ijambo ry'ingingo rigororotse imbere y'Imana mu mutima wiwe, bifatiye ku mubiri wiwe, ku nzara. Hari abantu bariko baratwenga abantu ngo ivy'umubiri, bama ngo mu vy'umubiri mu vy'isi, mugabo ugiye kuraba yiserevye ariko arasangira n'abandi, ntiyibuka ko abandi ariho bari. Ariko aranywa inzoga, ntiyibuka ko abandi nabo baza gukenera. Mugabo umuhuye agakubita inkoro hasi, ibisabisha kondagura ntiworaba. Nivyo n'ivy'umubiri. Ugasanga yuzuye ibintu vy'itama birenze urugero. Aruzuye itama, agaca yuzura ishari, agaca yuzura inzigo, kuko aguma yiraba nko mu bandi, ntamenye kwakira ubuzima bwiwe, ngo amenye kurondera inzira nziza yomushikana ku vyiza yumva yipfuza. Pawulo yatubwira ingene umusuko wa Kristo ivyo vyose abicamwo, ariko ugatangara ingene abandanya agira ati muri vyose inguvu z'Imana zikadutuma tuguma duhagaze. Mwumvise uwundi mudiho yavuye aja kugira kabiri akagira ati niko ndaharondera neza aho bihera, akagira ati ariko muri vyose turishimagiza twebwe mu magorwa. Abandi y'amagorwa baguye ko ntibishimagiza, ntibumva inguvu z'Imana zibahagaritse, zibahumije, zibafashe, zibaremesha. Tuca dutangura kwijogota, tuca dutangura gusiba Imana, tuca dutangura gutadutora, twiruka mu bapfumu, twiruka muri ba dadi bakora ibitangaro bikomeye, ntitumenye kuzirikana ico Imana iriko irakora muri ivyo vyose bidushikira. Mu marushwa, mu maganya, mu nkoni, mu mabohero, mu migumuko, mu kurara amaso. Hari abantu barambwira yuko naraye amaso kubera ibibazo by'ubuzima bw'abantu, bakibaza bati none cyane umutumwa wawe ntiyategerezwa kurara amaso. Kurara amaso hari igihe bishika kubera urukundo ukunda abawe bari mu ngorane, urondeza inzira, usenga urondeza inyishu. Mu kwiriga ubusa bihora bishika, ugasanga hari igihe utegerezwa kuguma ku ngorane nk'iyo umuntu wiruka, kuko ugira uti wewe arahakwa kudenduka. Mubweranda, mubwere ntegerwa, mu rukundo rutagira agahemo,
mu ijambo ry'ukuri, mu bubasha bw'Imana, mu ijambo ry'ukuri, mu bubasha bw'Imana, mu kugwanisha no mu kwitabaza ubutungane. Apana ibipfunsi, apana imigano, apana amagrenade, kwitabaza ubutungane, ikintu kigororotse, apana igiturire, kurya intahe, kurya imitima y'abacamanza, nivyo biharaye. Uyu munsi ukamenga nta muntu bashobora kuburanira urubanza rwiwe neza batabanje kumwihereranya bati udatanze miliyoni zingahe irya tongo nturishikira. Kandi natwe bisigaye bitugora, tuca dutanga byo hava binsiga, turi mu ntwaro zigoye, sinzi ko nzosubira kubigaruza. Mugabane n'igihugu gitanga bakakirya ntibarugucire neza, kuvuga mu ntumbero washatse byose ukaburiramo, mu cubahiro no mu gakengegwe, mu mvugo mbi no mu mvugo nziza, byose baturavye nk'ababeshi tukabivuga kuri, nk'abatamenyekana tukabarurangirana, abasani n'abantu bagakoma amashi, mugabane bakabona bati n'utubunyo, nk'abagiye gupfa mukabona turi bazima, nk'abahamwa ariko ntibatwice. Abantu bose muri iyi minsi ijambo riri mu kanwa kabo kubera ibintu tuza turacamo, ndakwica wewe baza ko ari uzobunyishe, haba hageze ko ntahatu simple, kuko Imana itarekuye ntaco ugira, boza kunyica ukagwa imbere yanje, atana akaboko ndanabukujije. Nk'abijiriwe tukamana akanyamuneza, tukamana akanyamuneza. Akanyamuneza bitavuga kugenda wa muri kuratwenga 30 nangahe yose ukayabona hanze, sivyo akanyamuneza, kuko ari utwa twenga nk'imbwa ishinyirije giri kurye, kibaza ngo irikwira gutwengera nayo giri kurye. Ariko akanyamuneza no kuvuga umuntu iyo uri kuramwumviriza umutima wiwe muyaga, ukumva ko amajambo arekura, nta munuko w'inzigurimwo, nta shari, nta cambigwa ibintu bimurengeye. Uyu munsi rero hari ibintu bariko baradukwegamwo, ku ruhande rumwe ukamenga ni vyiza, mugabo ugasanga haranirijemo agapagani, kuba umuntu w'amambisiyo maremare, ngo ni ukugira amavision akomeye, ngo niko kwihamagara ko ibintu bikomeye, mugabo bikatunanira kunywanisha ibyo bikomeye dushaka imbere n'ingene bikimeze uyu munsi, kugira ngo wumve ritme utegerezwa kugendako. Abantu bose gasanga twuzuye amambition ari mu ruhendo, tutakira dans le réalisme yuko bishingira ubwa mbere mu kungena ubuzima bumeze uyu munsi. Wabona umenga umwe uyu munsi umenga biragurutse mu kanya gato, ugacabaza amarani ko bizogenda. Hari igihe usanga ugomba kugira gutyo, ugacucika umunyoni, ugacika umuswaganyi, ugacika umusuma. Nk'abijiriwe tukamana akanyamuneza, nk'abakene tugatungisha benshi. Hari abantu bakenye mugabo mu bukene bwabo batungishije benshi. Nabajya barenganywa bakabarira ivyabo, bakiyanga, bakaronde, bakagwanisha ubutungane. Bamwe bakagira ngo baratunze, mugabo ugasanga batungiye ku bukene bw'abandi, ku vyo banyanze abandi, ku mfuvyi barya mu miryango, ku bapfakazi barya mu miryango. Kaja ngaho mw'ikoti nziza, ugasanga atemberana ibitelefone bimwe vya iPhone 14 Pro Max, sinzi ko kenshi iraboneka. Kibazo utaratunze, mugabo ugiye kuraba kijya n'ikimenyetso c'ubube gito no kurya uwundi. Ubukene bwiwe bwatungishije uwundi, mugabo si ubukene yihamagaye ko n'akarengane. Ngo n'abatagira ico batunze tugatunga vyose. Aha no kuvuga iki? Cane cane tugatunga umutima wo kumenya guhazwa no gutekanywa n'ivyo tugeze ko, ivyo tutarashikako tukabironderana umutima utekanye udahugumbwa. Ibi rero ni ingabirano y'Imana, si ibintu umuntu yiha, ni ingabirano y'Imana, ariko kandi
n'umuntu heza akamenya ati ndazi ubuzima bwanje ko nahisemo kubunywanisha n'ubwa Yesu Kristo, mugabo muri iyi si icuzuye umwijima, icuzuyemo uruhendo, hari igihe usanga umuntu ategerezwa guca mu ntambara akazemanga kubera ko azi yuko azigwana kumwe n'uwamaze gutsinda, akemera ubuzima kumbure bubayabaye, ariko buri mwiteka umukama ashobora kuza akagira ati urya ndamuzi, mugabo mu bintu urimo ukayangana ugira iki kuko utinya intambara y'ubuzima, uri mu kinyoma, uri mu kinyoma. Tugire Kristo. Ega turashobora gusanga twisanze mu binyoma. Mugende mwiyumvire ko atabinyoma tubamo, tukabana nko mu migwi y'ubutumwa, ugasanga hariho abatunze bamerewe neza n'abantu usanga bakenye, mugabo ugasanga n'igihe tugize ngo turafashishije umuntu tumuha akantu ka misi yose, mugabo dushobora kwicara tugire tuti ngo nitwoja hamwe nk'umugwi uyu muntu nawe tukaduza ubuzima bwiwe. Wagira ngo namuhaye ico umukoresha kugira ngo nyene umwereke yuko muri mugabo by'ukuri ntiwemera gukena ngo uwundi atunge mudugire hamwe. Ni ikibazo, ni ikibazo. Yesu agashaka ariko dushika ngaho tukaryoherwa mu bisabisho, tugasenga hamwe, mugabo umutima ntiwigere ugukomakoma, kubona nk'umuntu umaranye imyaka ingahe tibaza uti ngo nitwokwicara tukiyumvira ubuzima buriya muntu uko twobuduza kugira ngo afate mu bintu ubuzima bwiwe, hanyuma nawe aza afasha abandi gufata mu bintu ubuzima bwiwe, uzoba ugize ikintu ciza cane. Ugasanga ubutunzi bwawe ntuzi gukarikira ingene ubwinvestisa mu butunzi budahera, tugatungisha amabanki, tukagira ibikonte byuzuye, tukagenda dupfa tubisuza uko atabuzima na bumwe byadugije. Ntawanze ko mugira konte muramba bari mwave musimbirako, ariko raba ntugire ibiharuro gusa, nturundi ibiharuro, ariko urunda ubuzima. Sinzi ko mutaryoherwa igihe mwumva mugiye musize. Hari abantu bagira bati turahagaze uyu munsi kubera naka, genda Imana inzi kutumenyera. Ivyo bisaba inguvu z'Imana, kuko twese twama dufise akantu ko kwikwegerako. Inguvu z'Imana zishobora kudutuma n'igihe mbere tunagiriwe nabi turondera inzira nziza, bamugize ngo agize ngo nkitabaza ubutungane. Urumvise Yesu ngena atugishije ibintu bitatworohera, twese twama dufise umutima unyaruka kwihora. Uwugututse naho gacurondera igitutsi kiremereye mushize ku munzane curi gici wawe. Yesu avuze ibintu bigoye, umuntu niyakuramba ikofi mu wundi musa yakuramba irindi. Mugabo nawe nyine igihe wa muntu amuramba ikofi ntiyamuteze undi musaya ati ongera konongana. Muravyibuka yavyifashemo gute? Yarahagaze aramubaza ati unkubitiye iki? Si ibyo Yesu agomba kuvuga, umuntu aca afata amajambo uko yanditse urudome ku rundi, mugabo Yesu agomba kugira ati reka kugendera ku kintu c'ukwihora. Niba rondera kwihora, rondera inzira nziza yo kwihora, ntiwihore mu nzira mbi. Kandi muravuze ngo inzira nziza, nta nzira nziza yo kwihora ibaho. Inzira nziza ahubwo yo gutsinda ikibi, kuko hajya iyo umuntu akugiriye nabi nawe ukihoza iyindi nabi, inabi bigwijwe na kabiri kandi biyakugize igikoresho cyayo. Ariko uyitsinze ukiyumanganya, mbere ukarondera nuko uyo muntu, mbere kenshi ari igihe umuntu yakugiriye nabi ubuzima bumucisha bugufi ukazubona aragukeneye, ngo n'umutunzi ngo yaratiye iki, ugasanga ntabwo afise, mugasanga aho undi yagira nabi arafise urushinge kuko impunzi itabutse niwe yishorera, nta mahera afise yo kugenda kwa tayeri, mbeho ntizi urushinge
uraje gusaba uwo wimye. Ariko ntugire gutyo ukamugirira neza. Kabiri gatatu, natashima kubibona azovyumvira hari imbere nta kibazo. Mugabo wewe ntiwemereye yuko bicumbi ry'ukubika ibore ry'inabi ukagerageza kurwana. Twese haca haza ibintu bituyora byo kwihora, mugabo ibyo biserutsi ukabirwanya ugira uti Mukama nyereka iyindi nzira nziza yo kuzibira inabi. Bwa mbere ntinyinjiremo simpanga inabi, ariko murazi yuko dushika ku neza twabize icuya twacotse, ariko uba watsinze, nta ntambara n'imwe itaruhisha. Nivyo Yesu agomba kuvuga. Yesu ntagombye yuko abantu tworekerana, abakomeye bakaza bararenganya abato bato. Oya, ibi yavuze ngo gutwaye muramuhebana, oya sivyo agombye kuvuga. Mugabo akagomba kuvuga ati rondera inzira nziza yo guheraheza ingorane zanyu, hakuguma mu bigwiza, mugasanga mwebwe nyene muraguye imitego yo kuba babi, ikibi kikaguma gisasika inganda muri mwebwe. Dusaba ubwo bukomezi kuko si ubwo twiha. Yesu ntatinya kudusaba ibintu nubwo twavuga ngo biratugora, biragoye. Yesu arabidusaba kuko aratwumva mu iteka rikomeye. Yesu yariko arakuraba, ntakurabira kuri ibiryo udashobora kunanirwa gusa canke ibiryo ucumurwamo, arakubonamo ishusho y'Imana. Niwe Musa naho turi babi aguma tugumirije kutubonamo ishusho y'Imana. Ariko wowe murahura n'umuntu akakubwira nabi mugenzi wawe, muhuye nta bindi bintu mubonamo n'ibijya bamaze gukubwira, nta n'ibyo uratoza ngo umenye ko ari byo. Mugabo Yesu akagira ati ndaca kubona mu ishusho y'Imana, ndaca kubona mu umuntu ashobora gushikaho Imana imushakira. Tumenye kuza turarabana gutyo, turamenye kuza turiraba gutyo, kugira ngo dushingire ku cyiza Imana yabivye muri twebwe, bidufashe kwirukana ikibi gitera mu buzima bwacu.